hari mu birori vya Paeej vyo kwerekana imigambi yabaye ya mbere mw'ihiganwa ryo kwerekana imigambi ku bakenyezi giswe Ladies Impul. Batatu bava mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi arizo Ruyigi, Makamba na Gitega nibo batahukanye ibibanza bitatu vya mbere. Uwa mbere yaronkejwe amafaranga angana n'imiliyoni 15 ku mugambi yatunganije, uwa kabiri aronswa imiliyoni 13 nayo wa gatatu aronswa imiliyoni 12. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye yarashimiye abo bakenyezi bashoboye kwitunganiza imigambi y'iterambere, yongera aranabatera n'intege ku migambi batanze harimwo gukora imyuga imwe itari imenyerewe ku bakenyezi, ahatanga nk'akarorero umwuga wo gusudira. Paeej hamagana n'abandi bakenyezi bose bakurira akarorero. Kare na kare abagabo nibo baduca ku mugani ngo bakenyezi ngo ni obere bajeje gutoza amahera. Biraryoshe kubona umukenyezi ashaka amavuta yo mu mutwe atabanza gusaba umugabo. Umukenyezi ashaka ku tuntu nyene hari utuntu twankenerwa tumukenyezi atwigurira wenyene, agasahiriza n'urugo, agasahiriza n'umuryango. Aho rero muko mwagwiza atungama uguruye ibiganza usohoye ibindi birinjira, nimwaguma mufumbase nivyo nyene. Aho n'imiryango igiye kubaraba.